Umubwiye ati teshkute warubizi ni blend yazamuwe nawe yo bagiye kurongora mu bana biwe. Big Mind Amede n'umuntu akeneye umugore ari mature. Nabo mbwiye umuntu ari kurongora ni Cadeau, none Cadeau barafise ivyo bafana muri famille. Ubwo Cadeau ari mature ukuntu par rapport yabo mbwiye. Bivuze ko aba bani ba Aston mvuze batari mature. Ntabwo bari kuri calibre ya Amede. Je ubwo umuntu mbona ari mature muri warubizi Amede yorongora ni yani. Kandi vraiment byari bya fresh. Amede nawe ntakeneye umugore mwiza apahama. Akeneye umugore mwiza mu bwenge. Kuko urana burya bwenge bwa Amede. Agize umwaka akarongora umugore atamutahura. Nyene urumva twebwe tuzoba tumuhomvye. Fanira Vine na Noraske. Je pour le moment inkofero mba nayikuye. Wakuye inkofero? Man je ndi kigabo abitse. Mugabo je unyemeye. Niyo mpamvu tangiye untangaza. Man, kijya ni kimenyetso cerekana ko bajya abantu. Satani nativanga. Ana Abel yaramutaye. Inshuti zimuvako. Dikaramuta. Oya we nta urimo. Dikaramuta, libataramuta. No kuvuga arakeneye umuntu ameze nka Noraske. Tuvyumvikane muri industry nta wundi muntu yagushobora kubana na Fani uko Fani avyifuza atari Noraske. Si ukwisemba. Kubera Abel Fani nta mayira musumvya. Noraske nta mayira musumvya. Nta kintu na kimwe Abel cyo mutunga kivuye kuri inde kivuye kuri Fanira Vine cyane Noraske. Oh yeah. Nico gituma atomwisembereza. Fanira nuzenya Abel yarahemukiwe kenshi. Nella ntibamo muri. Nella. Nella ndamukunda sana man. N'umugore wanje abizi. Ama nawe umunsi uzoshaka kumubwira. Uzomubwira ko zanalize kuri couple ya Chris na Nella. Mwana Nella no gufaka nunka gufaka. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Muri bwabo mwe muri wa munyenga n'ubuntu tukirirwa nandiho turashima uko biba bimeze kose tubaramutsa aho muri hose twizera yuko mumeze neza. Of course this is special driver they come in the Kuri on the sun where Dr. Blow aka Giheko behind the camera. Umwe mu basore batoya ariko babahinga bariko barabikora turi kumwe yitwa Plans Keys. Amakuru ni meshi ino ndwi ubona yuko ko special driver tuyishikira igenda ifise utubijya twishi tugakubita twenyegeza dukubita tubangura ataguteba cane. Imbere yuko twinjira mu makuru menshi ndabafitiye ndashaka tubanze dukore kano kantu guys. Please I need your comments. Nkeneye ama commentaire yanyu menshi mumfashe kuri kino kintu. Ni nk'agakino ariko gashobora kuba n'ukuri nta ubizi, niyo mpamvu nkeneye ivyiyumviro byanyu. Umugabo yitwa Amede Manirakiza aramutse aciye ibiziriko uno mwaka akavuga ati nkeneye kuba umukwe wa warubizi. Muri warubizi tukaba dufise y'abakobwa bane, wewe wo muhitira mwuwa. Mweze mwibaza ngo aba bakobwa ni bande? Dufise y'abakobwa abane, hariyo witwa Gina, hariyo witwa Nina, hariyo Asta, hakabayo na Cadeau, Ravelle, Ahinisia, bose baherezwa na za A. Amede aramutse avuze ngo nkeneye kuba umukwe wa warubizi, akaba keneye y'umukobwa umwe muri abo bane twavuze, wewe wo muhitiramwo uwahe? Ni Gina, Nina, Asta na Cadeau, Ravelle, Ahinisia. I need your comment. Ndazibone ari nyinshi. Amede mu muhitiremwo hanyuma warubizi musohozemwo umwe. Special driver. Special driver. Yeah man. Amakuru ni menshi ndayavuga nihuse cyane. Ndanamenyesha yuko muri kino gice nyene duhava twakira umu analyste w'umuhinga muza kubana cyane adufitiye n'amakuru menshi n'ibindi byinshi aza kuba ariko aratuyagira, nubwo kurundi ruhande aravye n'abataza kubuhuriza ko na Nyama, ariko byose nta nico biba bitwaye. Ni muri gwa rugamba rwo kubaka entertainment, nta nzigo nta n'ingumu ziba zirimo, ariko turavyubaka vyanka
byakunda. Umukinyi wa filime Sabasi Nkuru Nziza inyuma yuko yaramaze igihe ariko araboneka cyane mu bikorwa bya film, ubona ko na filime yiwe Ingaruka series yariko irakurikiranwa yongera ikundwa cyane ku rugero ruteye ubwoba, yamaze kugaruka mu gisata c'indirimbo. Murazi yuko adasanzwe nakora filime yonyene, aho yamaze gusohora indirimbo yise ngo Unaweza, iri kuri channel yiwe nkuko bisanzwe kuri YouTube ya Sabasi Nkuru Nziza, mugende muiraba. Akaba ari uno mugabo nawe nyene ari mu mugwi umwe w'abandi atari benshi cyane, mu mugwi umwe w'umuntu yitwa Ravelle ushobora gusanga muri filme, ariko arabikora neza, ariko kandi yagera no mu ndirimbo agahibongoza kakahava. Mugende muri indirimbo yiwe yitwa Unaweza, imwe mu ndirimbo ubona yuko yanasohotse ifise amasanamu meza. Umugore cange uno mukobwa yitwa Constance niyo nawe ni umwe mu bakinyi ba film, ariko kandi anabifadikanya no kuririmba indirimbo mpimbazamana. Iruhande ya filme amaze igihe ariko arakora muzi yitwa Iyeriko, nayo nyene ni film ikozwe mu buryo bw'urukurikirane, nizubona haba hariko akantu ka series canke bagukubita ama season after seasons. Muramuzi yuko asanzwe akora indirimbo mpimbaza mana. Iruhande ya filime yise Iyeriko nkuko nako ndabibabwira isanzwe ica ku mbuga ziwe, muri ino ndwi nawe nyene yarasohoye indirimbo yise ngo Narafashe Icemezo. Murashobora kuja kuri YouTube channel yiwe mukayiraba, channel yiwe yitwa Constance Niyo Official. Kuva muri Zira Film 257 ino ndwi nabo barasohoye filime bise Ihasa Ryanje. Ni filime yabonetsemwo abakinyi batari bake, ariko mu bafise amazina bakaba baserukiwe n'uwitwa Jaja Kanyana n'abandi batandukanye mushobora gusangayo. Ino Zira Film 257 nabo kabubona baje bazikenye biteguye neza kwinjira muri industry, bagukubita filime twenyegeza turaba yuko ejo tworenga n'imipaka tukaja no hanze y'igihugu. Why not? Byose biba bishoboka cyane. Ubona yuko Zira Film bobo uburyo bariko ranaboneka nta nubwo bafise ubwoba bwo kuvuga ngo turasohora amafaranga, ariko dukinisha n'abandi bakinyi bafise amazina, turabiye ko ibikorwa bishobora kugera cyane. Kuva kwa Sami Official nawe muri ino ndwi muri filime yise Umuzi w'Umusaraba season 2 episode 9 nayo yarasohotse, ni imwe muzasohotse ino ndwi. Of course mushobora kuja kuraba mu mugwi Iseke Films basanzwe bariko basohora filime bise Agahinda k'Ubuzima. Arabonetse episode yayo y'indwi, yo nayo nyene ni filime mushobora kuza kuraba muri ino ndwi twaraye duhejeje, no muri ino ndwi tugiye gutangura ihagaze neza. Alright, kurundi ruhande uno mugabo Joachim Smith yamaze gusohora ibice bibiri bya filime yiwe yitwa Amayobera. Umwe mu bagabo bamaze imyaka myinshi bariko barakora, atangiye no kwegereza urugero guko mbere umuntu yonamwita umulegend, ni Abel Nduwayo. Nyuma y'imisi itari mike filime yiwe yitwa The Craziness yari isa niyahagaze, yongeye kumenyesha abakunzi be ko igiye kugaruka mu misi mikeya. Ni Abel Nduwayo nyene yashoboye kuboneka ku mafoto asa n'uri mu vyago ageramiwe n'abantu, ubona ko yasa naho bashaka kumuniga. Yateye ubwoba benshi, bamwe biyumvira ko yoba yaguye mu vyago nkuko nako ndabivuga, ariko abandi baca biyumvira ko yoba ari integuro ya filme twariko turavuga hejuru n'ubundi igiye kugaruka. Murabizi yuko abakinyi ba filme hari ukuntu bahura n'ibintu wanashaka nubwo vyoba ari byo ikagorana abantu yuko bavyemera, bakaguma babona yuko menga ni filme. Sinzi wigeze no kuntera inkuru avuga tejo n'inzu zizohava ziduhira ko tukamye indura ababanyi ngo baze kuzinya canke badutabara, banke kuza bibaza yuko ari ukwagitinga nyene ari ukwagitinga nyene bisanzwe. Ariko bano bakinyi ba filme mumenye yuko nabo hari ubundi buzima babamwo busanzwe bw'ukuri, ntabwo ibyo babamwo byose ko bari gukina filme gusa. Ubona yuko rero Abel turarindiriye tumenye umuco nimba ibyo twabonye vyari byo canke ari agakino ka filme yiwe iza kubandanya. Yitwa Cadeau Ravelle Ahinisia Kagise aka Bacu Bera n'ayandi menshi. Umwigeme ubona ko abandanya kwifatira imitima ya benshi no kugira igikundiro kidasanzwe kuraba na bariya. Harabonetse umwigeme avuga ko aho bigeze yumva ko yarengewe, yifuza kubona Cadeau Ravelle ngo kuko hambavu yuko akunda ibikorwa vyiwe
ni numwe mu bakinyi ba filime afatira ko akarorero mu mwuga wo gukina amareresi canke cinema. Umwe mu bantu banakoze akantu gatangaje gato katumye abanditsi bavuga ngo nimba kino kintu cyitwa filme kiko kiratugora kuvuga tukavuga ngo filme, ushatse yovuga cinema canke akakivuga mu kirundi akavuga ati amareresi. Nimba dushaka guprononce tukavuga ngo filme tukakivuga utariko nk'abantu mwe twivugira cinema canke ireresi ubutumwa bwacu bazogumva ntaco biba bitwaye. Ni uno mwana w'umwigeme yerekanye ibishobisho kugeza n'igihe Alize yagiye anavuga ko anakunda na Amede kugeza n'igihe yumva ko ngo Amede aramutse amutereye ivi ataco vyokwanka. Bino bintu vyose byabereye kuri Honest Empire, nimwe mu mative ariko araza no nyina ashigikira ibintu bya filme. Ni hariya kwa Giheko surprisingly dushobora no kwakira umwanya n'umwanya umwe mu bavutuzi akaba umwe mu bantu basesangura mu buryo ubu na buriya, umwe mu bagabo iyo hageze muri kano kazi usanga atanabyumva na Nyama ngo babyumve kumwe. Uno mwana w'umukobwa yitwa Benita akaba asanzwe ari mu mugwe witwa MTF usanzwe urangurira ibikorwa vyawo hariya ku Musenyi ni mu ntara ya Bubanza. Byanka vyakunda nizera yuko haba nibeshe ikintu na kimwe. Imbere yuko twakira analyst duhereze kuri ano makuru ya Solution Couple, hejuru cyane uwitwa Ntare 6 Noraske ubona yuko yamaze kurondera umugabo yitwa Francis Destin, umwe mu bantu batwaye Primusic, umwe basore baririmba neza basohorana indirimbo iri mu buryo bwa audio visual zabise Kirezi. Akaba ari indirimbo ugiye kuraba uno mugabo Noraske asa n'uwatuye umugore wiwe Imana Vaccine aka Fanny Lavine. Ni hafaho nubundi icitwa Urugo series muri 3FA babandanije ibikorwa babakubita filme, abona yuko episode ya kabiri yamaze gusohoka. Nkuko bisanzwe murabizi yuko mbanda bakunda this is special driver for it. Mukanya twakire umutumire uburyohe entertainment kwenyegeza day by day. We love you so much. Be back. This is Flash TV. We shine to progress. Special driver. Special driver. Yeah man. That's it for sure, for real. This is special driver. Kwa babwiye ati mukanya ndabazanira umukubisi musesanguzi karuhariwe. Jambo gusesangura mu kirundi rirahari ntazoripfa n'abantu. Bamwita Giheko, the man of the man. Uva kuri Honest Empire bana yo musasa VP. Fresh baba. Amuhungu ufashwe neza uri ngene usigaye usa. Nyine Imana tu, Imana n'abantu kubera abizi ko genda umuntu w'abantu. Umuntu w'abantu mutuntu twishufise nari nakibagiwe. Bamaze imisi banakumva ijwi ubu kenshi ahantu uri kurakorera ntibakubona. Mugabo kuri ino ncuro bariko barakuramuna yuko no mugabo. Je nibaze ko atamusirimu n'umwe atanzi. Kiretse ubusirimu bwe butamwemerera kumenya. Swate arenze ubusirimu ndiko cyangwa ari munsi y'ubusirimu. Bivuze yuko no munsi uri kurakinira mu kibuga c'abakuru. Oya umva jewe mba numva yuko ibintu byanje biba bitegerezwa kuba byisumbuyeho gatonda. Okay. However byo babimeze nizera yuko ikintu nkoze kiba kiri big. This. Giheko ndakwake muri special drive. Abantu nasano wabanyegeje umuntu ngire nakira ariko birabaye. Ndazi yuko abanezerewe ni Giheko namuzanye. Thank you so much bro. Mbwa mbere nje muri special drive. Kandi ndabizi neza yuko kitangwa kugira ide. Wara appreciate inzo ni uri mu bantu nanabwiye ati bana harakantu ngire nkore gato kutunyafu banaye kwikubitira utunyafu bana tudukubita abantu tukubita ikintu cyitwa entertainment tukenyegeza kugira ibintu bimere neza. So amakuru y'imisi man twatuburanye amakuru ni fresh ndi kuri Honest Empire sana mw'imisi ndimo ndakora ibiganiro uko biri kose umuntu abakwiye kugira biro
yibaragurizwamo. Akantu naragakunze nagakengusa nanakunze uburyo waje umera nk'uza kunganira ku kivi. Turiko turakora nka fresh n'abandi bahari hano. Ubona yuko mugasinze uti kutazavuhindura umenga uri winjiye muri movie cyane. Winjire muri bino bintu. Man, je ntiwari kumenya ataba movie kandi n'uyu ari mwarandaba ntiyari kumenya ataba movie. Nico gituma movie iza ubwa mbere ibindi bigakurikira. Wanashaka Honest Empire ni project ndende. Nifuza yuko bizogera kure cyane. Uburyo hari abantu imiryango babifunguka biciye muri Honest Empire. Nta film izojako. Oya ni mama. Yambo iramutse ibayeho uzoyishira handi mugasi kuri Honest Empire. Iramutse ibayeho zoja handi. Ubundi rujya n'urubuga je ko kwigaragaza nkagaragaza abantu banje. Nkatuma n'imiryango y'abantu hamwe ifunguka nkuko bibona umuntu umukobwa yitwa Benita meruka gushirako yari yarifuje kubonana na Cadeau sana abana abantu benshi bamwana twabonye ari kararira rero kijya kiganiro kimaze gusohoka direct bachatinga vuba cyane barabonana urumva imiryango yuwo yarafunguye hari n'ibindi rero birenze kandi uriya mwana menga ni nabonye ariko ashaka kwinjira mu byo gukina arashaka kwinjira muri filme ariko nyene tu yarabuze inzira temo turaraba ukuntu ivyo nshoboye ndabikore n'ivyo abandi bagenzi banje bashoboye babikore hanyuma yemere fresh. Nigeze no kukubona umera nk'umuntu yidoga ati hari ibinyamakuru babiri ngaho mugabo wahiga abantu biriko biraduza canke byadugije ukabura yakantu wari kora ko bitakanyafu. Oya ubundi jewe ndi up to date kandi ndakurikirana ibintu byanje ariko n'ivyo abandi ndabikurikirana. Ndaza guhera ngaha muri Fresh TV. Boss wa Fresh TV namubwiye ati aya mashugwe urayakiriye. Fresh TV twe twarije ko twihiringa dukora ama emission twigaragaza man bitaracamo bavyibuka wewe diko uri mu bantu ba supportinze sana atabikorwa ndanafise wanashaka uretse ubu nakubwira igikorwa kimwe canke bibiri nakoze ariko urangiye amajyamako uri mu bantu ba mbere novuga yuko ufise inkingi ya filme mu itangazamakuru pour le moment ariko binavugwa mu mihanda ko usigaye wigaragaza nawe Ubundi nashaka mbwira abantu bari mu badukurikirana ikintu oya nashaka mbwira abantu bari mu badukurikirana yuko ibintu dukora nta nziga ibirimo nico gituma nawe nkupita kanyafu nkirenganira kandi uri umujama wanje turi kumwe ari no kuri platform niyo mpamvu mbano nabifite ariko sinda bifute unabikase nzoca reka ni recording nzoca ndabishaka imbere yuko nakavuga tubanze tuvuge kano kantu ndagusabye uvuge wowe ibyo ubona nk'umuhinga unabizi apana ibyo wumvira yuko biriko sumba dufata ahubwo ibintu biri ku mihanda tukavyanariza tukavuga ibintu vya nyavyo ko wenda kuzima hari ibintu ibarabara ngo riri kumvugisha ibarabara rimwe ravuga yuko mu mapaja birufise ari poster ko abahungu idakurikiranwa cyane n'indi poster ko abakobwa iyo yikurikiranwa cyane ariko kandi s'il vous plaît iyo mujama je yarampostinga keshi atane ibihugu mfise platform nimwe ndakorera kirabwa n'abantu igihumbi none ngo Giheko sharabaye Giheko ni wasigaye atubwiye ati ngo ndabajabukane hakurya ndabereka amabarabara jemba ndanari ariko Giheko nanje ntagucireyemwo ahubwo wewe kenshi urankora ku mutima uri mu bantu bari reconnaissance ushimira n'umuntu atakintu arakora uzi ko kenshi uyumbwiye ico kintu nca numva ndanamaramaye kumba mwana atakintu ndakora ahubwo nyabona je ngene ndanabigusezeraniye kubera ubu nzogufasha nawe umfasha twubake ikintu oya bazokibona reka bakibona ikintu twubakiye ngaha kandi narimo ndavuga ko Fresh TV vraiment platform abantu baraba bakishimira cyane cyane abantu bari muri engo ya film no kuri kwimana umuntu atobishima yoba ari umuntu atazi n'ivyo arimo tunagaya ibinyamakuru bimwe turabona kwanza akeza net anakirimo ifasha rya mujama stilfi stilozof iramupushinze turamumenye abaye umustar imisi 20 yuguruye YouTube channel yiwe ifise plus de 20 igeze kuri 20 urumva man turafise ibinyama aho rero mu boss abakwisa akanyafu bakijaja ati muta Neranje imbere mwe VP. Ati neranje imbere nico biko turaheruka mu mafoto sinzi ibyo bari mu. Oya numva ngo binjiye muri filme.
nibaze bigaragaze. Ako we kijaja ro boss ni umuntu wawe najye nabonye muri kumwe mu modoka utamubwira ati none musaza hindura ibintu. Oya ntiyanje imbere ni staff ndende usibye ko nyine ari project ya kijaja kandi ari nawe the owner business man. Rero novuga yuko ni nubwo twoyaga nitwogeraho ndamubwira ama project apanga kuko neranje imbere n'ikintu caje tutaramenyana afise plan nkuko je nababwiye yuko honest empire afise plan kubera ni we the owner. Rero nawe ategerezwa kuba afise plan ziyo. Rero mugabo nawe ahari yicare yige amenye iti uko biri kose akeza nete iranko bisakanywafu nawe fata umuntu ariko rero kijaja na pushinza abantu apushinze Berling niwe mu photographe wa mbere mu Burundi muri industry kandi ujya mu peti niwe yamuterese yajya ha niwe yamudugisha twumvise Berling tumva ntiyanje imbere kuko niyo platform yagize ariko dukeneye n'ibindi birenze hajya abandi kijaja kuri ivyo bintu vy'amagato ngaho tubwira abantu kandi yuko kijaja afise gato yazanye gato muri ville muri Frick and Frack magende bazigure abari mu buterere bazigure ari zirahari no mu mirango ngo yabakubise ikibanza mu mirango zirahari kuri 13 Kamenge Business House hamwe no kuri 14 mbana namutishijemo akantu kibujumbura ko yana umuntu wanje nese numva ko munamfashe ku ngufu nakone sindisire ko dikatazoga kata ni mama aho nazoka tijya amapacho posting bamwe bandika nawo foteto ngura barembeje ni mama akubwa poster gusamani ubu kareke ibintu biri mu rusako nuko canke ndibo badandaza vugisha ukuri ti abahungu mwe ni mudandaza je page yanje nkeneye yuko idandaza niyo mpamvu shaka abademu ne ico bitwaye ariko ahubwo we nanakoje ntayishuye ubu bona je nshira ko abademu canke umviriza nabwira iki wazigero nanarije nubwo noshira ko abahungu bane nkashira n'abademu bane kubera ko benshi mu bankurikirana amaso yabo abaje kwirabira babademu baguma babona menga nibo benshi navuze babahungu atabariko ikindi kintu ariko ako kantu karapfa kuzamo koko kubera abana bakobwa bazi kwifotoza amani je bambuza amahoro bakampa amafoto dukore nta bindi ndanabivugishwe nta bindi bintu biba bihari n'ibikini mugabo impera no kuri Giheko ni niga yanje mugabo Giheko nkuba amezi arabaye mesha tani foto yawe nshasha mbonye aso oya nivyo ngaho ndemeye uransinze kubisanzwe abahungu umwana nta mwanya tufise kwifotoza ufise appareil urabizi kijaja afise appareil wewe ufise appareil nukuvuga ahantu hose ngize no kwifotoza mugabo uze kuraba no ndavanga ni fotoje kubera tutaza kuba twarose uwo mwanya atako babandi mubaze Prince acinjira ngo umufotora akakuza amahoro bazi ibyo barimo ahubwo rero mwabahungu mwe haguruka mwidandaza ushobora nkomera amashwe urumva ko ntumye wisigura abantu batumye babona udiko ko mihanda gatandukanye no wanya shala turi ndayakomeye kabisa ubu abantu bo ku mihanda baba biyumvira ibintu impamvu je mba ndagakubisemwo nukugira ngo umuntu yumvira ivyo bintu je kuri ubundi kuri mba ndakuzima rero abantu bashaka abantu yumvira ivyo bintu bagende batahuye impamvu niyo kandi rumvikana jewe diko yo posta gwera kwa mbere yakundi wa mbere mugena wamfise ibikorwa n'amafoto rero mugabo kubera mba ndabifise sino mugone no mubwira ngo postiki nakubari so bwana Giheko imbere ko kwinjira mu makuru menshi ariko aravugwa nk'umutumire w'iteka arakantu kameze nk'utuntu n'utundi ninjijemwe hano hantu ngira n'imana yuko no muntu nawe nyene numwe mu bantu bawe bahagufa umugabo yitwa Master Plan Masterpiece umuteguzi karuhariwe Medemani Rakiza hano hanze arakantu kavuga ngo aramutse aciye ibiziriko uno mwaka akavuga ati no mwaka urahera nihereje umuntu nkaba nkeneye kuba umukwe w'ikintu citwa warubizi hari inkumi zine uwitwa Asta hari uwitwa Nina hari uwitwa Gina hakaba no witwa Cadeau Ravelle Ahinisia bose baherezwa na A ukaba ari wewe uza gufata ijya nyuma kandi bikagenda uko bivuze uwo muhitira mwonde Master Plan kugira bubaka icambere no kora nuko umubwiye ati teshkute warubizi ni blend yazamwe nawe yo bagiye kurongora mu bana biwe autre chose Big Mind Amede umuntu akeneye umugore ari mature nabo mbwiye umuntu ari kurongora ni Cadeau none Cadeau barafise ivyo bafana muri famille ubwo Cadeau ari mature ukuntu par rapport yabo mbwiye bivuze ko aba bani ba Asta mvuze batari mature bari kuri calibre ya Amede ahubwo none ko kidashizemwo Ani CEO wao
Nikaruka daherezwa na a oya nimbo niyumviriye abo impamvu ni CEO je navuze mu bana ba warubizi oya je ubwo umuntu mbona ari matire muri warubizi amede orongora ni yani kandi vraiment byari bya fresh kubera umva ani arakuze ariko atari bya danje gusa mu mutwe arafunguza amede nawe ntakeneye umugore mwiza apahama akeneye umugore mwiza mu bwenge kuko urana burya bwenge bwa amede agize umwaka akarongora umugore atamutahura nyine urumva twebwe tuzoba tumuhomvye zitaho urugo twe turi tumubuze kandi twebwe nitwe tumukeneye cyane gusumba umugore wiwe kuko umugore wewe abamufise bagatahuye sindagatahuye neza twe tumukeneye cyane gusumba umugore Amede muri bya bikorwa mvabwenge mu bikorwa mvabwenge turamukeneye cyane kuko arimo arubaka ingo nyinshi dukeneye ibako urugo rwiwe cyane izibandi zisambuye ibikorwa byo bimwe biratuma society indoka sinzi for rero no vuga ati arongore ane byume Amede mwana wa mama sindagwitiyemo neza muri warubizi nta ndi muntu mbona urongora atari yani wari kurongora Cadeau nimo agifana bakoze kwaruko twinjire kwose kubera kwa rutundu n'utundi utana namukiriza umugore none umugore wanje agira ubatse utamubwiye ngo yamo ndaza nzora iki kiganiro genda ubatse manje izi mpamvu mbana nabiretse uziko ari umuntu ushobora kwibutsa ibintu by'umugore ari mu babene ntago bati man urangiriye nabi man hari baby ziba zizije uko ndi umusore ati numva ngo umwe ku isoko nibazi ivyo bari man platform zizanje zose profile urazizi umugore wanje umutima ndagukunda ibihe byiza niba wabiki kiganiro yuko ko umutima niwo wibera kunda no kumwita kantu nkunda disi ngo umutima wawe man umugore wanje nkunda uburyo navyemaga nkuko bivuze ama status yawe ama profile ni wabariko kabisa umugore wanje afite utuntu twishi cyane twatuma ndamukunda nawe yaba ari uwawe umukunda biraho byo kimwe muri byo cyonyene cyo tuvuga ati ego cyone wamba ati mama nawe yoboye kabisa tumutasha ahantu hari nizera ko kurikiye umutware wawe gihe kubona uko yamaze kwinjira hagati y'impome zine muri Fresh TV muri special drive haguvuze rero n'ikintu c'urugo kinyibutsa urundi rugo man twaherukana ahubwo menga sinahakubonye waraje kubugeni wewe bwa Fanny Ravine na Nora ubugeni bwa Fanny narajengarukira mu nzira ego nanise amakuru uri kuraza urinda bwira ntakubonye narajengarukira mu nzira narabisekuye ko barabizi bajya n'abantu banje tugira ko tunabwira abantu bamwe mwadukurikirana ko Fanny Ravine na Noraske je pour le moment inkofero mba nayikuye wakuye inkofero man je ndi kigabo abizi mugabo je unyemeje mpamvu tangiye untangaza brother je unyemeje ndemera inkofero urayikura mu buhe buryo rero mu gihe hari kidasanzwe bakoze bisanzwe bikorwa ibyo bakoze man wibuke Fanny na Noraske bo mu kwi 11 12 abantu bose babatera amabuye Fanny Ravine avuga ati singeza Noraske me man kijya n'ikimenyetso cerekana ko bajya abantu satani nativanga bashobora kuzogera kure kuko ijambere cyo bafise objectif kandi bavuga ati ndayiziritseho man amarezo social uwo muhungu aracari muto uwo mugore arashaje turahaguruka turisaza banyama turisaza turaje ngaha turavuze turabrokanye muga turabrokorana mama ngo na mafilme mama ngo ni bezi mama ngo ni biki none birangiye umujama atahanye umugore na mafilme ijambo ryavugiwe wawe abanyeri ko kwenza abantu basiga bavuga ngo firme ngo firme none twe cyo gisi mukiva ngo firme nani yo haye jemo ngibananiriza okay nyemo navuga ni Fanny vraiment ubundi Fanny yarakomye abagore nk'abo so muri industry Giheko tudugu kutuvuge neza biriya bintu wowe bifashe nk'insinzi idasanzwe ijya n'insinzi idasanzwe kubera ko uko buri kose je ndubatse ndabitahura ndaza akamaro k'umugore
kandi n'umugabo wanje arazi akamaro k'umugabo mu rugo. Rero kuba Fani yarigeze kuba afise umugabo akaba yarasanzwe azi akamaro k'umugabo ntivyari bimworoheye kuba adafise umugabo. Urumva ico ni ikintu ca mbere nakubwiye yaronkeye intsinzi. Yarakeneye umuntu amuba hafi, yarakeneye umuntu kandi Fani urana ko yaragize ibihe byo gutabwa n'abantu benshi. Abel yaramutaye, inshuti zimuvako, dikaramuta oya we ntawe urimwo dikaramuta liba taramuta. Nukuvuga yarakeneye umuntu ameze nka Noraski, tuvyumvikane muri industry nta wundi muntu yari gushobora kubana na Fani uko Fani avyifuza atari Noraski. Aho rero ndabafata tatahura neza Noraski ni ameze gute ko menga ko abantu babona menga tuvuga uko babivuga menga araciriritse ari hasi. Noraski ntaciriritse. Noraski gituma ndaciriritse wibuke ko Abel yaragenaye na Fani ni gihe kinini kabisa twigeze tubona bakora ibintu nk'ivyo bakora ubu. Fani afise platforms zine nyamba atari zitatu, nyamba ari couple talk show, solution couple binijya ashirako film na ntare zigise nabonye yatanguye akantu ku ruhande. Sawa ivyo vyose ni ibintu yari yarabuze kuko bijya biganiro bakorana na Noraski iyo Abel afise mind nk'ijya Noraski bari kuba barabikoranye kandi byari kwagwa no gusumba Noraski kuko Abel yarafise izina rya Noraski. Urumva mugani baza uko byari kugorana kubera bo ntibari umugore n'umugabo kano kantu nico gituma nkubwiye ko Fani ntiyarakeneye Abel ubwo yarakeneye Noraski. Amubera umugabo apana diko n'abandi bantu apana diko amubera none je sindi umusore ngobere yarakwankiyembe waramuturaza ara oya sinigeze n'ubu mumajije arakubwiye ko twabanye nka gishiki na gisaza kabisa. Ni yarakeneye abasaza biwe kuko asanzwe abafise, yarakeneye Noraski nico gituma afise intsinzi. Autre chose Noraski ukuntu yari yaje turabizi ubuzima yarabayemwo n'ibindi nawe nyene yarakeneye Fani. Noraski yari umuvyeyi ubona ko afise umubebe yego arafise meme na Fani umuvyeyi asaba bebe nubuvu abavyeyi bahuye abavyeyi bategeza guhura uyu ugenda ariko tuzamubwira nago twafise abana tuza kikizwe igitutsi kandi umwana ari umugisha bivuze yuko hajya Noraski vraiment jewe vraiment des millions mecho acha aduko mu bukwe navuga yuko mu bakinyi ba filme wa mbere ariko nawe wakoze ubukwe bwiza wa mugabo. Je sirakoze ubukwe nakoze etat civil. Ubukwe bwanje buzoma. Etat civil irinzime yakujya. Uyu bukwe bwo ni nzobica. Ni nkuko ushobora gusanga n'abandi bantu babukora bakabukora mwibanga bunarenze haje bo bukwera bahisemo ku mediatize. Ni akarorero abantu benshi barabukora. Nico barimvuze nk'ubu nkawe ubwi wawe tubanze tuburindire bobe tura. Oya jewe urumva jewe bivanye n'igihe nzobukoreramwo. Ndashobora kumusumvya atari uko namusumbije beach ahubwo namusumbije kubera bivanye n'ibintu bigezweho mu uwo mwanya. Izindi nteguro za burya hari umuntu yakoze ubukwe 2000 bukamutwara 500000 bukaba bwari buryoshe kandi bwamutwaye bije ntoya bivanye n'igihe twari turimo. Ko je etat civil yanje yaradepensije 10000 nobizi nabona yuko agafaranga kariko karapfa yaradepensije miliyoni zirenga 10 kabisa ariko bivanye n'igihe twari turimwo ntabwo yari irenze vya dance twakoreye ubukwe rimwe na Edison 14 zo kwicuma hajya ndayahoze go shani nivyo ibutse ko n'abandi waciye inkwepa mana batorotsi wawe birukayo waciye inkwepa ugiye kwa Edison ndavyibunga razi rero Giheko niyo mpamvu ibintu ikintu cy'ubukwe tutokitega ko turindire ubwi wawe turindire ubwa Chris Nella turindire ubwa Amede na Ani nabahezagiye je agenda umuvyeyi grand frère Amede je naguhezagiye kabisa Ani kandi wabona birabaye naguhezagiye man yikintu nemeye mukabitegura fresh Nella nanje nzoyitanga urazi ikindi kintu none babi Giheko n'isonde uterereye wewe aje ntereye nkuvunira mu mavi nanje ndabikore nanje mpezagiza akaduga urazi ikintu je nzo guterera wewe sare oya
iyi interview uzoyishira date ugategura mariage cense guterera sara urazi ikindi kintu none Fani yatuvuniye ko yatuvuniye kamavi hari mariage yo waruzi yabaye ikagurishwa kuri social media cyane hano ntibigwiriye kabisa si correction ijya ibintu bijanye no kugurisha ama evenement kuri social medias ku buryo je utazana kamera yawe tutavuganye ego ico nico ku buryo ntakajagari kijya nico bitwa entertainment umuntu wese ari ngaho Nyama ntiyabiponze ngo X-ray bamwatse intuze X-ray n'umuntu wanje ari no mu bantu studio yiwe yatanguye kunkamera meme na filme ya mbere ni n'umuntu wawe kabisa ndamukunda baramutwaye ya kamera yiwe bantu ngo barayifashe barafata image n'ibindi n'ama image akajya kantu gufuta mu image nikatara ka fresh akajya kantu gufuta mu image saka fresh kandi niko biri kose nibaza ko batabanje kumbaza ntare ivyo bintu y'abafani yaba ntare azi uburuhe bwa tournage ashobora kwemera ko babifuta Nyama wewe avuga yuko umwe muri aba ahubwo ari bashobora kuba yatanze uruhusha kini babifuta arafise amakuru rega Nyama na waragoye Nyama na waragoye analize zirimo amaranga mutima nakadufitaniye beef reka je namuvuga izo si analize ziri professional bro oya uramutse ubivuze umunaka ngo mufitanye beef ntabwo zo bari analize za Nyama ya none ushobora kumbwira gute yuko yamenya amakuru yo kumugeni hari kandi wavuze ngo futi bibiri ariko Nyamara tohoza wa mugabo kuburyo ashobora kuba yatohoje agatoza kwa Noraske akamubwira ngo ego narabivuze aha ni nguko no cyangwa tumu telefone Noraske ambwiye man tuvugana uko umuntu w'umugabo nanje nduyundi wewe watanze order yo je no bimubaza ariko aramutse rana yafuse wumve ko atovyemera oya ni hari mariage yiwe ariko yo yarafise ubwo burenganzira bwo kuyafuta mugabo ntavyo yokora ko yandazi nuko arazi uburuhe bwa tournage bro okay ya birababaza rero nirimo navuga nti kajya nakantu kitwa gukosora nundi mukinyi wari we wese nundi muntu wari we wese azi ko ari muri entertainment kabisa fata ibintu urimwo ubigire ivyunguka ubu boss wa Fresh TV aravuga ngo reka ndamutomire Giheko kubita umufungo dukorana iki gikorwa ndamuhaye amahera ivyunguka kandi yaravuga ati reka mfate umuntu kana kandi amupushinge mpaka bamumenye sivyo uyu munsi turazi Diko uyu munsi turazi Prince Kids kandi imikoro munsi murazi Gihe bifisemo uruhara urumva ni kubera nde umuntu yafashe umufungo akubitanga urumva rero ari nako ngena mbwira Ozi n'abandi babafise ama platforms mutarimo murazamura abantu ivyo bintu n'amakosa tuzovuga ko mwamariye iki gihugu ibindi umbere ko ari bo bazoba baracimariye ikintu atuka Giheko ntaguciriyemwo indoto zose wo bufise mu gihe uwo buri umuntu ashaka kuzogera kure ukabuciyumvira ko wewe wenyine utiyumviye ukiterambere ryawe n'undi muntu yojyamura ufise indoto zigera hagufi cyane mani burya nimba hari ikintu cyambere kiryoshe no kubona umuntu wafashije atera imbere mani Diko twumvikana je uravye ukuntu naje muri industry uyu munsi nto uri proud yo ko baje tuzinanye gose habwo nkumva urahagurutse n'imbere y'abantu ukavuga ati n'umusaza afise ikintu yakoze yatereye kuri jewe niyo honor ikomeye cyane no gutompa n'amafaranga uyu munsi turafise ama platforms arenza abafollowers 100 usanga ata muntu numwe barazamu ico gituma nkubwira yuko akeza net yadokubisa kanywafu kajya kantu bakoze niko kabisa rero twayiko turavuga ku kintu cy'uwo analyst wacu Nyama no ku bugeni bwa Fani uvuga uburyo Fani yakomye abantu integuro uburyo zari zimeze neza niki bijya bintu bitubera karoro bro nkanje no babara uranaje ko mfite YouTube channel no babara cyane inje gufima dote yawe ntagwaye amahera kabisa uri mu kazi man uronke nanje ndonke wewe je ndaronka ama views ndonka ama dolari ya YouTube abe make aze nawe abe make ndayaguhe ntume mvuga ngo etat civile nimwava mugafata gatutu ivyo muzonywa ivyo muzofungura jenzo ndavye PV nzo biri hapana kuvuga ngo ma service man reka twimuke kuri ubwo bukwe cyangwa ubugeni twihuse cyane mugace utagiye kure wavuzemwo n'umuntu yitwa Nyama ejo bundi barahagurutse ati yaba mfise inkoni nayi kubita umuntu yitwa Abel kubona yahagurutse muhira ni kibi yabyisi kibi canke gufatwa nabi yagiriwe na Fani akagura ibintu akaja kugemurira umuntu yamukoreye nk'ivyo yamukoreye ataramenje kugiza n'igihe avuga n'ibintu bisa no kuvuga ngo
bijya bintu kwapa tuvuga ko ari ubwenge buke Ubujuje. ubujuje reka gusikoresha imvugo yoroheje kandi yavuze ko ari ubugugu twaraje aberi sinovuga ngo narapimye ubwenge afise ingene bungana ashobora no kuba ari ico kijoja avuga canke abe n'umunyabwenge gusa je ukuntu twagendanye na aberi nuko aberi n'umuntu deja yitanwa na papa muga ivyo nivyo tuma akora amakosa je warabivuze ko muzehe yitwa uko ariko niyo kora amakosa je ngo ndamuhereje ngo yitanwa na muzehe ni mama je ndagushira hasi tukiyunga nyuma kabisa gusa ikintu kimwe bomenya diko tugende muri angle y'ubumuntu sivyo kabisa nivoje ko umunsi tugenda pole pole twumvikana kugira ngo n'umuntu yamwe adukurikirana tuze kuba turimo turumvikana pole pole sivyo aberi twinjiye muri angle ya filme twe twamenye ko ari umukinyi wa filme yari yubatse ashiramwo uburyo busumba bavuga ubwandi bakinyi barimo barakoresha cyajya mugabo aramaze gushira amafaranga muri filme kabisa ico ndacemera none yarimo yashiramo kugira yagarutse canke yarimo yashiramo kugira yubaka abantu biza kwitwa kubaka yarimo arubaka bose nibaza akaroro ka gufinzi imiliyoni 12 yataye Kigali rikararondera ba Asiya yuko ara izo nizonze kabisa zari cyembona meme ubu ntari miliyoni cyane ari injiza muri film kuva igihe amazeyo filme ntiyinjiza ngo ni ibintu winjije ubwo nyene gusa ashobora kuba ama opportunity yoronka kubera iyo investissement yagize muri film sivyo rero aberi uyu munsi ashobora gukora ikintu cyaco cyose gishoboka kugira ngo aganye abantu tunashimira kandi ntareko yatumye bijya bintu biba kuko wewe byari byakunaniye mugena na fani Liberty byamunaniye tubanze aya mugabo Giheko nuturenga nibiki byatunaniye kandi twari guhuza abatarashamira we mwagendanye bahuza byari bimeze neza niho agenda na fani uho urabyemeye ko mwagendanye sawa nuko yegi ibitego ya twagendana gute yari nanse uburyo ushaka gupfa twagenda namwe yari like brother and sister none byari bindi navuze gabi nibere mu kintu kimeze nka management communication na marketing nta bindi none kome ngo muri ke kamabinga graphics ngo ntayo gwaye najo urumva manje wari kwavuga uburyo ushimira Noraski ati yakoze byananiye benshi byarabananiye kandi nawe wari wabivuzeho before abiri ryari nabonye poster video yawe yakera nko muri 2022 cyangwa 21 uvuga yuko atakuntu na kumwe Abel ashobora kuzohuza na Fani mu gihe Liberty akiri ruhande rwa Fani kuko Liberty yinjiye muri game aramukonkira ruhande wa Abel ni nkuko ufata kinju na kandi urumva ni byose n'Uganda bakora ibintu bimwe kuri marché ntibishobora guhuza isoko kugira bihuze ngo nta Ruganda namwe rushobora kondera isoko rundi Ruganda upushinga ibintu byabo kandi ivyo byarumvikana ariko Noraski apari ivyo byose yavuze ati uri umugore wiwanje cyenda umugabo wiwawe tuza abivuze yuko isene twabonye n'ivyo abera ariko arakora Noraski niwe bifise mu ruhara Noraski niwe nyene n'urugomane bijya atavyemeye ntivyo ukunda nico gituma nkubwira ko bijya ari vya arinde umuntu wo kubishimirwa ni Noraski nyene n'urugo hajya ntiyari yagiye kwa Fani man bisigura ko yari no kujayo Noraski akanka tuwo muntu ntagere ngaha kandi niwo kwinjira mu rugo abandi bogaye imiryango nenda kubaza yagiye kwa Fani canke yagiye kwa Noraski batwishura uyishura nije badi wewe uri umuntu urafise mu mutwe ndabizi kandi ndakwemeye ishura urugo nugo umugabo gwitirirwa umugabo ambwira reka kunsigurira ivyo yagiye kwa Fani canke yagiye kwa Noraski ariko nishuye yagiye kwa Noraski man ujya ni wenye n'urugo bivuze yuko afise uburenganzira 100% avuga ngo ntuza uraza wavyakire gutiro kubona Abeli arenze ko ivyo bintu byose anuka byaciye mu media zisurusako kuvyabaye byose akaba ari wafatiye mbere mu kuja kubaraba kuko Nyama yavuga ngo yaba basari bo bagiye kuraba Abeli muhira bakamusaba n'ikigongo ijya mivinyo yatwaye bobo bakayizana umviriza umucamanza nemera wa mbere mukuru n'igihe peut-être bakaba bari barabitegura kuzogenda nawe ne kumuraba gusa ico je nemera niki Abeli n'umuvyeyi wa Noraski kandi n'umuvyeyi wa Fani Lavine peut-être akaba ari ivyo batumvi ama misunderstandings birasanzwe ariko ikintu gihari umuvyeyi amara umuvyeyi Abeli hajya agaragaye nk'umuvyeyi arakeneye Noraski arakeneye kandi na Fani malgré yuko hariho ibihe vyiza batagiranye ariko arabakeneye nkuko asanzwe akora abandi bantu rero arakora abantu ariko iganiro twakoze
na Jojo umukinyi wiwe aravuga yuko bitari bikeneye ko Abel agenda wenyene bari kugenda as a team akagenda ajanye n'abandi ariko Abel sivyo yashatse gukora nuko nyene twebwe umuntu mutungira utokumwereka ibintu biri hariya amaso yakagarukira kuri urutoke nyene Abel ikintu yashatse gukora wewe ku giti ciwe bifu bagiraniye yashatse ayiheze Abel kuko nako yajyanye bifu na team yaba yajyanye bifu na team na Noraske ntibari guhuza kuko Noraske yari umukozi wa Abel urabizi yego nuno musa kiriwe ko aramukina amafilm ariko ubwa mbere ho byari binarenze ko yaramufitiye na platform akoresha yiwe akamuhemba ya bivuze yuko ajya Abel yavuze ngo ntegerezwa kuboneka nk'umuntu mukuru imbere y'aba bana niko kuntu yagiye nubwo twebwe twaciye tubishiramwe amanga mutima ikindi kandi Abel afise ukuntu aposta ibintu twe twanamenga imwe aposta ibintu by'ubugugu umugabo byose aposta n'ubwenge basi page yiwe nayo uziye kuri Facebook kare nivuguse nibavuga post uburofa mugabo baratera commentaire kandi baralike nibaza ko mu ma top 10 y'abantu bari mu bino bintu ntiyo buramu ari abantu baposta keshi ayo bantu kandi bandika bashaka ibintu bakabona ko ivyo bintu bitari ku murongo fresh mugabo ari abantu bakurikirana rero ni mu binazi subucuja afise man turafise abantu benshi bizi ibintu mu bwizira akaraba bimenye bijya Abel nta minsi ibiri yo vyiga agenda atamenye guposta neza biri professional nko tubigira kuko n'umuntu akabta mugabo niyo style yajemo anahinduye na gatonyo yo bagize ucubona umuntu ateye commentaire ngo asanga umunsi kweri ngo aronde umuntu akwandikiye voilà kubera ko rero benshi bigenda babifata yuko ngo ari nka comedy abigira bibona kugira ryosheke onasanga ari nayo reka ntavyo rero ibintu yapostinze n'ivyo ngira byatumye abantu biyumvira yuko ya kote yagize ibintu by'uburofa ariko uko biri kose Abel bijya bintu yakoze n'ibintu bizima umuntu wese akwiye kwishimira ariko bwana Giheko wo hava koresha rino jambo ngo byabonetse nkuko yagiye kwisemba nko byemera si ukwisemba kubera Abel fani ntama yaramusumvya Noraske ntama yaramusumvya nta kintu na kimwe Abel cyo mutunga kivuye kuri inde kivuye kuri fani Ravelle cyane Noraske oya nico gituma atomwisembereza fani nuzenya Abel yarahemukiwe kenshi Nella ntibamumuri Nella kandi jana narumvise umusaza ngo ariko ararira amera nk'umuntu yidoga avuga ati jewe abakinyi barabamazeko mugabo nkumva ku rundi ruhande uburyo basiguramo ko babajya abantu ucumengana abantu baba bafitaniye iyindi relation atari ibyo gusa oya si ivyo suko bimeze kubera urabona ibi biboro vya filme plus mukana n'umuntu plus mwumva namwo swat ugasanga yabaye nka sister wawe ugasanga yabaye nibirenze sister rero ntuzenya Abel twe twaramumenye ko Nella sana kuko nimba izo akunze uyu munsi Nella ni couple nziza jewe ndanayikunda pe abizi ko narabafana nawe posta kesho urabizi mugabo izo babirimo nyene byanyambye canke nini ega barya abantu narabaza ariko ntibigeze baduha umuco neza oya uwo muco batatanze je naho notanga kubera nta nitoroshi nazanye nimba turi mwiza reka tugume mwo mwiza ariko igihari nuko Abel pour la mama ntahuzana ntuzenya mu makuru dufise mu mihanda ntahuzana izo hariho meme na filme bategezwa guhuriramwo aranka kwikina kubera bayihuriyemwo na izo kubera yamutwaye umuntu umwe muri baragenda ariko siko byari bikwiye kugenda bwana Abel burya amahitamo niyo ya mbere nimba uwo mudema ahisemwo kugendana na izo minzi yuko we nawe wafosa mukaguma mugendana wewe profi wowe umukeneye ko nazoronka je ndi muri profi za film mu nyungu z'ivyunguka za film birumvikana mugabo Abel yarahemukiwe kuva kera nko afise abakinyi mugasi numvira yuko uburyo abashizemwe mu kubakirtiva arimo araburonka muri Ravelle kandi ko byari bikwiye kugenda ariko rero Jack Nurazi tutemeranya nakahe iyo muri ko muravuga ngo yarahemukiwe ni kimwe nakubwira mba numva menga ni nkuko tubivuge muri buno buryo biri bumvikana ni nkaho woba uri umugabo yubakanye n'umugore uwo mugore bakaza bakamukwiba canke ni nkaho woba ukundana n'umukobwa ubundi muhunga kaza kamugupapura niho mbona woba barakurugura uvuga ngo narahemukiwe ivyo avuga ko yahemukiwe mu rugero rwo kuvuga ngo abantu wayo mukinyi mwiza nta wundi noronka
bagenda amakontra wanashaka barakina sivyo mugabo uyu munsi ejo canke ejo arashobora kuza gukora interview ngaho bamusavye Abel bamusavye Abel umuntu bakorana umukinyi dufate Nella canke uyundi quelconque oya uramwisabira wowe ubwiwa mwisabira twavuga ni vyigira bica muri management ni vyigira bica muri management est-ce que biri professionnel ni biri professionnel ni professional niko guhemukirwa je ndimo ndavuga kuba Abel je Nella ndamuzi kubera Abel yamushize ku isahani turamubona arakora uyu munsi Nella ageze kuba ari blend uburyo je ndamukeneye akanca amahera no yashiramwo ubwa nkamubona sivyo Abel ni ico kimubabaje izo nguvu zose kandi uzibona kuri Abel none ninde bro ariko ni turiye mugore twamumenye kwa oya ni numugore akora nawe yarikoreye ivyiwe ingingo bwari bagiye kuyikora menga imigenderanire ntikiri kirenga nabe iriho mu vyatumye biba international ibintu byo kudahuza ariko hajya nawe yarigaragaje kandi wibuke ko yari iyo film irimo irakurikiranwa ya mbere cyagiye iyo film yarahafashe kabisa yari yimwira nka mavyoza ateyugo inde Abel ntayikinyemo zero cyangwa yababajwe no kuba atekinyemo Chris akaba ari waje kwagitinga hari ahantu biriya byose oya Chris ntiyari bwana kubona na Nella kiyege ntiyari bwaze hapi nibaze yuko bakona nyuma yaho ariko ntabwo nzi ko bakunda industry Nella ndamukunda sana man n'umugore wanje abizi ko Nella jewe ndamwapre nukuvuga namba no muhira mu bantu mvuga neza n'abandi bantu bakwiye gufata nk'icitegererezo ngo umugwa neza uriya mu Nella nta muntu agira na beef badabimbi ati nimba hari umuntu w'umugwa neza kabisa Nella uravye poste za Abel Nella ntabakija no gukina kwa Abel ngaragenda urazi Giheko bisigara ko Abel ariko arabyitwaramwe nabi nubwo ubwo yarahemukiwe amajambo arenza ko uko yitwara niki so kwitwara nabi ko mutere ahubwo arimo aragaragaza amahanga mutima cyane kandi akayashira no ku bantu twe tutayakeneye ariko je Abel mu mwitege mfisa amakuru yuko agiye kwizanira ega Abel avuga ati je ndi yogi namanareze bakajana bagira bakubice ubundi na ntuzenya na kwine Abel yaramukita ivyo amurye kare baramumuri mugabo we waracakina yo mengo si diagram sinza kamuvi menga ari karakinayo hariya ngase nibaza ntihara wandi Avreden haragera ko kuvuga ko kwine yubaswe nabe kwanza kwine arubakika aramaze kugira hano kuvuga ngo yarubakitse kwe oya bijya biramaze atari investise ndogeze kuri komenga umuzi ko makuru Kamengo reka tutaruka twihuze reka twasimbuke ngaho ni bo ariko kimwe gusa nemo navuga yuko rya rugendo rwa Abel rwarukenewe ahubwo n'undi muntu wari we wese meme Giheko yaje kuri platform avuga yuko rya couple yabo n'ibiki n'ibindi nkayivuga fo urasabye imbabazi Giheko oya ngize ngugiye gusaba imbabazi inde man abaye twende niko amujyango upfamwe ntiwobe kire wawe umuhanza genda umuhanza muhiza je sinsaba imbabazi ku burofu kabisa gacenzo abantu ngo basigara abantu bawe niyo mpamvu sinzi ngo rikora bavugira bibaye ngombwa mani ntare sinomuhereza fani sinomuhereza uko zikosa ndarivuga ese navuze ko bakoze amakosa yo gufata ibintu bakabisha kuri platforms vy'injya vy'ibinywe bijya mu Burundi ntitusanzwe tubimenye ntibinamenyerewe ahubwo uvuze aho hantu nyibusa akantu kayo karavugwa hano hanze mu bafana bati bano bantu nimba bashaka ko urugo rwabaruramo ibintu byo kwamiza ibintu ku social media bahagarike ako kantu kabona gute nk'umanalist none je sindo abandanye mu rujya mu nagwaje je sindo umugabo sinfise umugore mwiza munambara neza impuzu nyinshi murajanisha murafotoreka mufise amapare none nta platform mfise umugore wanje simba namushizeko mu bisiza nawe tuzobona wandukanye nka mwe muzoyita gute ni question couple muzosha mwita Nyara Giheko je singeza oya singeza bijya mani bijya kusanzwe ku muntu nka Noraski no ku muntu nka Fani birumvikana bakeneye bijya barabikeneye ariko buryo urugo nigubakwa nabitubona ku social medias kubakwa n'abantu babiri imitima y'abantu babiri huza ikaba umwe kurondera amahera nawo je nabagira inama yo kurondera amahera mu zindi angle ibintu vya social medias kwigaragaza bijya nivyo tuzoba tukuye umunsi uracaho ni foto za Libert na Fani bazishira hanze bana zishize hanze hari kakano kavango bibaza ngo twaravyibaje bivuze iyo babaho ubuzima nka burya bwawe na Fani tutamenye ubu nituba dufise ukuntu
turimo mama ntayandi murango nitwa tiri baguza yego amafoto ngibi nibi ni ukuvuga nimba ndakumva uvuga ngo uruhande rumwe bakora akazi mugabo ibintu by'urugo ntibaje kubimixinga nibi n'akazi. Okay. Honeymoon man dufise abantu bakora honeymoon bakaja Zanzibar bakaja Dubai zise shazo muri rirari none je sinagiye muri honeymoon mugani wona kim oya nibaze ko nanje atavyanze imana oya ndafise amakuru numva ngo wagiye mugani imisi mikuru je nta hari imisi mikuru nakoreye ino twarakubuza nivyo hari imisi mikuru nakoreye ino kandi ntiwaraha muri rirari oya neno cyane je nto kubera jewe umugore wanje ndamuha ivyo akeneye sindamuha ivyo abantu bakeneye kandi niko nundi mugabo wese akwiye kumenya gasubiremo sindakomeza umugore wanje ndamuha ivyo akeneye sindamuha ivyo abantu bakeneye nukuvuga nimba abantu bari bumva yuko umugore wawe waguma umupostinga ku ma Facebook n'ahandi ukabona sibyo akeneye ivyo ntabyiza gukora kwanza nina muposting nzakunguka iki mu rukundo rwanje n'umugore araza kuryoherwa ko wamwerekanye abagore barakunda ngo umuntu aberekana cyane bafite abagore baba star. Okay. Ngo ya melody zivango kunyerekana yerekana nanje bambone ibintu mwene uwo melody nyene uvuga umugore we amaze kubona ko kwanika igani baramusumira ama views apasize nk'umugore we hoba bukakwe mbwira kiya kintu melody yakoze umugore wabanye imyaka 2 nta muntu amuzi tuve mu Rwanda ko yabacavuga ngo turimo turisemba abanyarwanda mugaje ndanabisemba ko n'abagenzi wewe n'abantu bawe tuje kuri Simbizi Simbizi niko arayitubonye noze none Simbizi umugore we ntiyamushize hanze yagiye menga kwa rugukwa haheze twebwe bagenda kugira predote ifoto zasohotse z'umugore wa Simbizi haheze imisi ingahe tubona umugore we yinyegeje ubona ijisho rimwe utamubona amugabo wa mugani wa twabonye igisa nawe burya ntituramubona neza ko je nk'umugore wa Simbizi duhuriye mu ibarabara ntawe nomenye meme na Simbizi no muniga wanje peut-être ko atavyo waruzi ako n'umuntu wanje meme nanje oya umugore wiwe twagize menga amahirwe yo kubonana turiko ariko n'ubuvu kandi ruriya inyuma yabijya ni inyuma yabijya umugore burega ngo bari bamaze igihe bameze n'ubundi nk'abantu babana mu ibanga afise umwana aramufitiye umwana mugabo ntushobora gukema rero bijya byo gufata kandi urabona ko Simbizi afise platforms zirenze izabo rero noraske bijya bintu na bihebe sino mu cintege kwa nimba ariyo mahitamo yagize ariko sivyo mu Burundi dukeneye bijya n'ivyo abagore bo mu Rwanda havomubuza kumuririmbira hip hop gasha akuririmbira umugore ukunda ni fresh gusa uyiririmbiye umugore wawe ntuyiririmbiye umugore wanje yisohore uyishire muri flash uyishire mu nzu uyirimbira umugore wawe ayumve muyitambe n'iminatanga bara amapiano muyabyine n'imyazipomoke abana bamve ti papa arimo aririmbira umugore wiwe ariko kuyishira kuri Facebook urayimpaye kacibona ni babantu bijya bintu sivyo bisigura urugo gubatse fresh musi Nyama nawe umusi uzoshobora kumubwira uzomubwira ko zanalize kuri couple ya Chris na Nella ahubwo nyine ibyo bintu mane namadavyibaza kubera ikinyama avuga yandi makapo ariko hajyana ntahatere ntahatunga agatoki niyo subira Nella camufatira ibihano kuko afise ngira there is harukuntu ngira babana harukuntu habanye ku buryo atomudekona ko ari amapotinite baba yitesheje peut-être kuko sinibaza yuko amuganya amavuga byinshi kugira uzumve bajya abantu bavuze mugeza biragoye Nella se umuntu wanje we ntubizi ndabizi mwana Nella no gufaka nunka gufaka nkacanza tukaca dusangira ubugari hanyuma nkacana akunda ubugari Nella haje ko nzimaze gusangira kenshi oya jene yake yo dusangiye usanga tutari muhira kwa Nella muganda akunda kujaye najanye madame aho numva uja mu buryo buri official naringize ubwoba naringize ubwoba oya umugore wanje vraiment bro abagihondagurwa bo baracari benshi bro umugore wanje sinamucinye n'umuntu arimo arandaba ngaya nkunze ihangane ni mama yego mbabarira nitubone comment yo uvuga ati none wa munsi nyagira ubuzabagema umudema tijenda mudraga arimo araraba iyi interview agiye screenshot y'ama message tuvugana nashiye muri commentaire je umugore wanje sino mukinyuma
gihe kuzi uburyo uboneka mbabarire ndabivuga biba bigoye menga kwizera yuko wewe woyoboka umugore narago uboneka yene nka wa muntu bro ariko uko umuntu aboneka inyuma hari gihe atabari kameze umugore wanje asobanura ibintu byinshi kuri jewe wow uburyo numva atanu ku mutima ko muca inyuma bro ni byinshi cyane namwigiyeho hari n'ibyo atazi meme nawe none amubwira kakana umugabo asoma kakamuba mu mutima buryo uri umugabo ko umugore wamenya faiblesse zawe zose kuko biri no mu bintu bituma agasuzuguro kaza canke ku banafo nyigisha muhungu urazi ko twasangiye ubusore ariko rero jewe kintu no kwizeza nuko umutima wo gucinya umugore wanje nta mbona wova kuko uko bukeye nuko bwije umugore wanje arantungura kandi niko n'umugabo wese bakwiye mugabo nta nubwo byari biri ngombwa ko ndabivuga ngaka kuko umugore n'uwanje si wanyu ahubwo gusa byanemo ndabivuga ku muntu nawe yumvira nk'ibyo muri ya Giheko arabumbwe n'umugore umwe natwe uyu mugore mfite ibiro 67 nabyo nyene sinema James abinga yaje ariko sicyo ndibuka cyo twaranga ariko wari muri 50 bivanye n'amahoro si kuvuga ngo sinajya ya warafungura nakuriye muri famille je ibayo fresh ya sinzara kweri yari ntanzara yari gusa anziye mu buzima igari nimwe ndakubwira na jewe ubu ndimo ndiko ndakora sport nyinshi na regime mpebi nabonye wagabanitsemo gusura ifite uko mpebi nyama naga peteroli ariko nahora ku biro 91 ubu ndimo ndapunguka ku 85 seti uko hajya wari waduzugara ku 91 ndamubwiye ati mukecu anako ndimo ndavyibuha misi bizoshobora kunanira gutera akabariro reka nipunguze ati isafuriya yawe wenyene je ntekera intore ndankintone n'umugore wanje arabizi nuko ndi intore mu gihe ari zo za mbere je ingeze ahantu bazitetse mvuga cyo wow honye nazisombe je madame yonyene ni biro 5 bibabigiye aya aho nitwagaruke ikiganiro nisindegeze hataragira ngo niruke yabanza kampe wari kuravuga mbo nivyo uburyo kabisa warahuye n'umuntu akagufata neza no kwibarabara bakabona tuni umugabo abayeho neza afashwe neza kubw'umunezero gufatwa neza singombwa ngo nari ndabivuze mu rya Anglais twarimo tutwarimwo baramubwiye ngo Nella ngo nabanje kumuraba petite hari ibindi ucumbwira ko birasohoka yuko nk'ubu jewe Nella twababagenzi tugasohokana meme tute kumwe na madame ariko ndaca inyuma umugore wanje kandi umugabo afashwe neza si ujya mugabo yamiza umubano we n'uwo mugore we ku ma platforms we umuciye ko gusa yanatuye umuntu afise uko nafashwe yawo byibira kabisa Giheko mu makuru menshi wavuze nshaka duhereza hano hantu kuko hari ikintu gisa na challenge nabonye wagiye urarema kivuga ngo nimba umuntu afise ama platform nimba umuntu afise ahantu yo kubakira abantu nabubake bagira hano bageze kure cyane ni status yigeze gucako benshi bashobora batanayibonye ariko je narayibonye mera nkuvuga ati mugabo yitwa Sami nawe nyene arabe yikubitagasha ariko sinatahura mu gihe mbona abamukikije bazi mu gihe mbona amafilime ari karakoko bimeze gute Sami ko menga n'ikintu mutemera Sami n'umukozi ndamwemera ari mu bantu bakoze cyane meme uretse nta muntu avuga nabi Sami ngira ni Nyama kandi Sami nawe umwegera cyakubwira ko Nyama ari we yamufashije mukura ruguru aramurira nk'umwana yego Nyama burya ngo no kugera Bujumbura Sami yo bari we yamweretse baraba byose hanyuma akuza cyaramuta ni Sami ari mu artiste yatunzwe na YouTube nawe arabikwibwirira ariko Sami nafise defo imwe abakinyi biwe ntabwo turimo turababona uko byari bikwiye ntibabone reka ndagwakarorera ahubwo Sami we uri kuravuga araboneka meme na Sami visibility yiwe ni yayindi urazi no ni impamvu ari muri kakagwi kabakese kama kubuvumburo ari muri amabezi yabakoresha umwanya tumufasha ari muri dushe arimo kumwe n'umukobwa oro ivyo bintu Sami arabirengeye Sami niwe muntu afise team idahinduka kandi n'ikintu umuntu wese akwiye kwishimira ashaka ari muri bo ego yubatse ikintu kikaba star mugabo ntazi kubadandaza babaciza mu ntore ntindi bijya bintu yakoze birasanzwe abaciza mu ntore ntindi yarakomye abantu nivyo
yarakinye hamwe tubona menga si wa wundi tuzi tuvuga ati kumbe Ciza yigize umunyamuji ari umutwa niko tubona bifiri yarabaye we ku buryo umuraho ukacibona rimwe aranuka ibumba yego urumva mugabo biramunaniye uwo muntu Sami byaramunaniye kumushira kuri marché abantu bamugura okay aguma ari hahandi shooting ni mu rubirizi shooting ni mu rubirizi mu kirasazi film iraheze Nkofero ni kwa kundi tuba dushaka kuvuga ko urumva nguma ari kwa kundi imboneko ni rero il faut que Mr Sami ukora iki kintu biraryoshe urabona pay attention umuntu yitwa Kanyana izina se Kanyana ari brandinze man ajya Kanyana niwe branding Kanyana ari brandinze Sami avuze ngo atanze abakinyi biwe abatanga ku ba diaspora kundo TV n'amari buja movie niki ariyo ma TV yaguye ku rugamba yahoze ari mu kwabanyabaja ubyite kugwa ku rugamba bijya navyo si vya fresh kubera urabona baguma ari babandi nyene nico nagire mvuge nabo ba diaspora ibaze ko tutaho tunabibuka neza nta kintu tubona babagejeje niyo nibaza ni kwera iki tubona ko batakintu babagejeje ni babandi nyene umwe tubonye kwa Sami igihe kari kanakinana na Diko tumubonye no kuri platform nini bica bigera igihe umuntu abadegutse ntutandukanye filme niyi birimo biracagaha ucumva nyene biriko birakuvuruga ukuntu mugabo raba Kanyana yaravuye kwa Sami aja gukina ahandi kandi nako byabaye successful byarakuye Ciza byabaye successful naba bajya abakinyi bose rero Sami afise aciye abaduha tukaca tubakoresha mwaya ma group atandukanye barabizi pe barabizi afise n'umukobwa yitwa Jeje Anita ndi mu rukundo n'ama acting yiwe musore ndi mu rukundo n'ama acting yiwe yakitinga neza uriya mwana none bivana naho acting ya peut-être ukavuga acting zizindi gusa ni fresh niba bikora fresh ni bon ni mu mudandaza oya sizimwe za Dani ngo arano burya ngo akunda gukinira cyane ntabwo ari mwe nariya Dani nawe no wadanje ubwo nawe twe muramutse hari agubwe fresh nawe ari mu bantu bakunda filme ari abantu bakunda filme umuntu ashobora kuvuga ndavye akazinje muri filme ya kana amahera woronka umuhemba kawaida kabisa buryo ubonye umukinyi avuye ingoza aje gukina filme ya tureke bamufana Joakim Joakim no mufana so umukinyi wa film Joakim urafata umuntu afite amafilme nk'aya afise ukamwita umufana amaze gumara filme zinga nk'ubaro filme bakoze manira nasigurwa avuga ati ni mpuzamakungu yari kumwe na John K niyo umuntu avuga ati nije nakomye abantu mu kintu cyitwa series nzani banga atari umuntu arabyiyumbirira hafata harasha akina film isobanuye avuga ko yamwambukanya Kanyaru no musi burya Joakim ngogeze Kigali basasa ibitenge gusa amakuru ni wayivugira arakubeshya Joakim mwicaranya gukubita ibiwana akakuganiza ku byo uvuga ati uyu mujama n'imihuri uri muri presidence na Dodora ni ma man Joakim nibaza yuko tuvuze duhe umuntu amugabo uvuze ngo mufana Giheko waba umufashe nabi sikumufata for man umva nkubwiye mugabo birava umwita umufana ufatiye kuki nico nagira nkubwiye Joakim uzosanga uyu munsi muravugana kaneza eje akamuvuga for Joakim afise filme nyinshi yakoze akazicira nibaze ko ari we muntu wa mbere twoha award yo gukora mamu iyo umuntu yakoze amamuvi akayacira hagati mu Burundi kuva filme ba nagori fresh ariko katarenza hara no kuri fresh irana ko byasa uru ico kintu cera bibi ndakubwiye ni meme nawe ko mwakazi muri fresh meme nawe abimubwira uru ibi biboro gukuntu akora filme akazica vraiment iyo award yo iro ikindi naco uri n'umuntu muri kumwe azovuga nabi Diko jewe turi kumwe nanje yabona na jewe akavuga Giheko jewe ndazi neza ko umusi baja mu Rwanda ari mu bantu bari misoko avuga Giheko oya meme na Vivino yarari mwene wacu yaje vejoro wakuvuga ati ndengeye kuba Giheko ngo jewe ngo Giheko vraiment ngo Giheko ngo jewe ngasaba ngo namushire muri filme vraiment ngo ejo bundi ngo niwe ngari mwana bakanga ngo niwe mwana bakanga ngo yakoranye filme ngo nakijaja ngo nari mwari man urumva man ubwo burofa yagiye kuzana Kigali
iyo ndabimenya bakiriyo nani mfise uko nja mvuga ati mpamagara abahungu banje musange hajya mu mukubite muje mvuga ati ni Giheko turungitse inyamiramo man Special driver.